bw'abamanike ni kubera iki mutaja mu maklipe y'abaririmbyi yo oya vraiment wowe ushobora kugenda kubaronda muri flamme la mode vraiment baruzuye turuzuye yego turemera abaririmbyi baturondere cyane batangaje bamanze guca kuri agence bamanze guca kuri agence hama ko dusinya kontra tukamenya n'ibintu tugiye gukora avant n'umwanya apana yuko ugenda uko nyene ata muntu mwarinze kuvugana yego bace kuri agence waruvuze ikintu c'abavyeyi abavyeyi barabizi yuko turi muri agence niyo mpamvu rero batwemereye baremera ko muja mu maklipe yego ikintu ciza abaririmbyi bacu mukunda kwidoga ngo abakobwa beza nk'abandi baze ko atabandi murashira amaklipe beza nk'aba bazoze biteze iki tuzohaza nyimva uri muri samo utari muci tuzohaza kandi karibu cane bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange Mission ngo bibona hama uno musi natewe teka ryo kwicarana n'abakobwa beza bakiri bato ababebe beza murabibona na mwebwe kandi iyo ngeso skenda ifise kuzana abakobwa beza ngahaye ndamaze kuyibona ariko rero reka ndababwira ko ndabakunda cyane kandi ndabashimira cyane ko namuguma musupportinga Magic TV na Ange Mission na team yose ya Ange Mission abo dukorana kwa reka rero nakira abakobwa beza duherenga arivuga izina atubwire siyiga nuko akora canke atubwire muri make atwibwire genre yambo mwese amanitwa nyo muri Sonia Nelly ndiga muri ngiye terminal que école internationale wow okay amando manka mi flamme la mode ico yo shenda navyo geso nitwa Simeula Paola nanje ndiga kuri Discovery School hama nanje ndumumanka nitwa Amandine Mugero nkaba niga Université Lumière nkaba ndi umumannequin muri Flame la Mode. Okay bose n'abamannequin muravyumva namusi kwabona nicaye ko ntawara nicara ndi kwishuri ndiko ndiga so karibu rero muri Magic TV yego merci ni ya mbere mwese muje we turamaze gukorana yego yatamaze gukorana muri Asa Fashion so n'abamannequin rero twicaranye mu vyumva genre ibibazanye n'ibijanye n'akazi kabo haba ndashaka mubwire mpere kuri wewe uri hande yanje wihangana za kukubonera kubera iki wahisemo kubumanike ni ikintu nahereye kera nkunda kuva nkitangura secondaire nabigira ku ishuri rero ivyo kwishura bizi nawe ntibiba biri serieux rero nashaka bibe serieux ndavyinjiyemo neza yego ndashaka umbwire wewe hajyaye abavyeyi babifata gute wababwira ati je ngiye kudefira na genre urubizi ko mu Burundi atamahera menshi arimo abavyeyi babifata gute wabwiye kugiye genre muri donc babi muita ama repetition hajya babifata gute babona ngo umudefira ugenda usubirayo ugaruka babifata gute d'abord mannequinat isaba disponibilité ego genre na patience yaragiyemo atanguye kubona ugize patience yo kushaka gutera imbere nanya naragushigikira mugabo muri ivyo vyose ukagumana kakaranga yego kagenda muri yandero nyene baguhaye yego okay mannequin aravuze ngo bisaba patience ndibaze yuko abamuri aba bose abandi baza warabatanze ku genre kuba umu professionnel twavuga gusa ndagiye bamwe tunganya bose turanganya shira hejuru bravo oya c'est pas kuvuga ubudefira neza shatse kuvuga genre kubitangura kuza muri agence bashaka kuba umaze y'imyaka 2 uyu umwe ujya amezi urabarusha donc igihe umaze muri agence okay nshaka kumbwirire sasa aravuze ngo bisaba patience kandi ababitanguye imbere yanyu baze barabihevye kwereka babona atamahera arimwo ni nk'umuziki wo mu Burundi mwebwe iyo patience muko muravuga genre ko muzoguma murindira patience nubona yuko n'ababebe banyu bazohava babishikiramo muguma mubabwira aba patiente bon boshogira ntibashaka kubishikiramo uko twege murana hariho bese uko birahinduka basi ko turabihindura vraiment tuzogera imbere kandi tuzotera n'imbere cyane ku buryo n'abatoyi bacu bazoshika byateye imbere hariyo n'ama opportunity menshi ubonye byakweri ku buryo ushobora kwirihira ishuri yego
byakwera universite ukayiri Nico gituma muri bavuga bati turacari mu Burundi harakenewe iyo patience kugira ushobore gutera imbere ibintu byose ni bukebuke ndavuga ubaho muri ubu genre ni giki ushobora kubwira ubwe muvyi ati mama kigireke ariko igurira impuzu canke ibirato ikinja cyo canke telefone nziza ukamubwira ati mama ndabishobora ni giki muri ivyo bon impuzu peut-être nawe nyene nuri sûr peut-être impuzu genre maquillage amahereni ivyo bintu nyene turashaka gusaba umuvyeyi cyane gusa aca kugurira impuzu gusa sico kimwe nyene mubona habura iki mugo murashaka kumufasha entre habura iki kugira itere imbere ni juste yuko mu Burundi babibaza yuko ivyo bintu vyogira manikina ataco umuntu atashaka gushikako alors que c'est faux mu bindi bihugu barateye imbere natwe mu Burundi tuzotera imbere kandi bibaza yuko atakintu vyomariye igihugu gusa nka jewe dufate ngiye nko gutambuka mu kindi gihugu ndamenyekana kandi ndamenyekanisha igihugu canje hariho ikintu abamanike mu bindi bihugu baraja mu clip video bagafasha baririmbyi ariko aha mu Burundi dufise ikibazo ama video twamusanga b'abakobwa nyene kandi turabuzuranya mwebwe abamanike ni kubera iki mutaja mu clip y'abaririmbyi oya bamvira mu wago ushaka genda kwaronda mi flamme la mode vraiment baruzuye turuzuye yego turemera ahubwo abaririmbyi baturondere cyane batangaje bamanze guca abavyeyi barabemerera bamanze guca kuri agence hama ko dusinya konta tukamenya n'ibintu tugiye gukora avant tout n'umwanya apana yuko ugenda uko nyene ata muntu mwarinze kuvugana yego bace kuri agence waruvuze ikintu c'abavyeyi barabizi yuko turi muri agence niyo mpamvu rero batwemereye baremera ko muja mu makri yego ikintu ciza abaririmbyi bacu mukunda kwidoga ngo abakobwa beza nk'abandi baza ko atabandi murashira amaklipe beza nk'aba so ncambandaya kuri kucereke evenement muko murategura izi evenement kwanza zibamarira ikimwebwe kuko hariho ubu bari kara donc arahayagiza impuzu ziwe kuri mwebwe abamanike ico mwunguka ni gikige aba evenement icambere iratwubakira izina genre uko utambuka mu ma evenement menshi nuko uba ufise ikintu abastyliste bagukundira donc urumva biraduza popularité yawe kwa ucumenyekana à part uko kuntu ushobora gutera imbere nka jewe niga gestion ubu unye ngira ndoca niga marketing bizomfasha rero yuko avant tout menyekana hama ashobora no gukora amaprojet yiwanje nashobora kumenyekana nciye muri iyo mannequin kuki twengashe wowe ntibyari byari muje muri gahunda uri kuraryoheye bimeze gute vraiment ndabishigikiye gusa nanje hazogira hiyo mpejeje ishuri mpejeje secondaire yanje ariko ubyo ntarayiheza ndacaprofita kuri iyo uzoheza ryarambwe uzoheza umwakuza sheri wakunda amahera utanguye gukorera amahera urakabebe umaze imyaka ingahe muri mannequin 2 ans entre temps ati ngo nabigiyemo cyane byo nivyo kwishura usanga bitari sérieux entre temps niwe maze kubona muri aba bose adefira neza cyane kandi nawe ndabona yuko bameze neza turagutumiye nzoza vraiment ariko ikindi kintu ndashaka mubwire fashion mu Burundi muravye basi aho mubaye canke mu bagenzi banyu muravye fashion mu Burundi buri iki kugira itera imbere ya ibura d'abord baba modo bafata patience bakagira na disponibilité kuri travail yabo en fait umuntu ashaka yuko atanguye ubwo nyene aca bironkeramwo succès alors que mu bindi bihugu baramanjije baragira iyo patience na disponibilité kuri ico kintu ushaka yani bazikora ivyo bintu bimwe kucereka aba styliste kubera aba modo bacu baridogera aba styliste cyane ntibabahemba bakoresheje baba bambika ivyo bataba bashatse genre ibintu nk'ivyo abastiliste nabo bo mu Burundi mubona nabo bahura n'ingorane zayo kugira abashore kuba bataronka n'amahera yo guhemba abamodo bakoresheje umustiliste araza akabambika mu guhemba ni agence za kubahemba kandi kuri mwebwe ni agence yego kandi si uvuga ati ngo umuntu ngati ngura amahera baza kuguhemba like uraza kwanza kuraba ivyo ushaka gushikako
niwabona ko washitse kure amera naco bivuza nawe ushobora kuyarondera par après ubanze kwanza umenyekanishe na agence yawe n'igihugu ndetse n'abavyeyi bawe ukabavuga ati wow umwana wanje namubonye ego Ndashaka mvuge ava yuko turangiza umwe wese ambwire ikintu yobwira abantu bako barumviriza ikintu yoza yiteze uwo munsi aje kubaraba duhera hari ikintu special yoza yiteze aje kuraba kuko muri benshi ndibaza simwe batatu gusa hari abandi bakobwa n'abahungu bazoze biteze iki tuzohaza nyimva uri muri samo utari muci tuzohaza kandi karibu cyane nawe bakwitega iki bon kuba amazed gusa nta kindi mbona novuga uzoba uberewe ugororotse nk'uko ugororotse yego kutaja mu bamisi kandi uri mwiza iki watoye kuja mu kudefira gusa bon sindavyumva vya misi oya sinzi confiance mugura urabona kuri mwiza kandi wowe bishobora kubera vuga merci bana merci uzojayo wasigaye nzobiraba ati subiriye muri manikina sheri bakwitega iki wewe sha vraiment tuzovyatsa cyane mego nibiyeri sheri batsi biyeri kandi surtout rero événement yitwa gala annuel de la mode pour la charité il est organisé par Flamme la mode bacha nta gusiba vraiment bizabishije tariki n'ikibanza le 27 août Flamboyant Garden 18h30 nta gusiba vraiment il est organisé na Flamme la mode nta gusiba Flamboyant barahaza hariho uhababwira mwiro rwande kuri Serenity Hotel urabona chandelier ndahabona urabona Serenity cubandanya hariyo ibarabara rimanuka ry'ivu hari abakunze kuvuga ngo iruhande ya documentation canke abahabuze bita ku mpene voilà ni mwirohero ikibanza nikijya muvuze hama sinzi ko muvuga kusanzwe abamodo kugira igihugu kize donc ibindi bihugu babone babagure barakenera ama Instagram yabo bateye imbere murashaka amafoto cyane bon yego Instagram yacu Jean ndashaka rero mubwire Instagram zanyu ngene mwitwa kugira abariko barabashoye kuja kuraba abana ati bimeze gute basa gute yego jewe ni MGR Amandine MGR Amandine hama jewe ni Sin Paula canke Cindy ni Cindy intayiriko Cindy Kama nawe Sonia 09 Sonia 09 okay ndabashimire rero murakoze cyane hari kintu minishe twibagiye amatike kwame amatike bimeze gute hariyo simple ni 10 000 na 50 000 VIP plus 2 boissons par route na 100 000 ni VIP plus dîner na verre de vin okay basha amatike bayarondera arahari bashobora mu kuronka amatike gute ubu hataragera baratwandikira twebwe bandike kuri izo Instagram yego canke bagaca ahonye kuri Flamboyant Garden mardi na samedi bakaziba mardi jeudi na samedi tuba turi haje ndababwire merci rero mwakoze cyane murakoze cyane ariko baratwumviriza namwe mwavyumvise umushigikira bigeme bacu mumva ko maze kwicara barakora impano zabo nazo yene impano gutambuka si vyabo sije navyo nashobora ndababwire merci beaucoup ku mwanya mwaduhaye naba bakoze hama barabarindiriye itariki mwayo mfise kibanza mwacyumvise tugumane na bakobwa bacu muri sama merci beaucoup ciao ciao